Ibikorwa bimaze gukorerwa ngaha kuri Buja City Plaza, habe kubomagura, habe gukubura, habe kwatunganya ukumubona, habe kwaklotira ukumubona, biramaze gutwara Ubakanation Group amafaranga yababa miliyaridi 2 z'amafaranga y'amarundi. Ndabaramukije bakundwa, ni Ivyo Fablice Manirakiza. Welcome to Buja City Plaza, aho ibitangaro by'abarundi bigira bibere, aho kwiha iteka ry'abarundi tugira tubikorere. Mwaramutse, ndamaze gukora amavideo atari make kuri uyu mugwiza tunga Fablice canke Fabrice sinzi izina ry'ukuri. Ahanini nagabisha nakubitira kagohe, ntabwo ngabisha, nakubitira kagohe abantu b'abarundi imbere yo gushira amafaranga mu kintu ubanza utohoze uwo muntu sa personality, burya ntibazi bababeshe. Personality y'umuntu irakonta ingene arongora organisation canke azogera amafaranga yawe, hanyuma ukore izindi background check nyinshi kugira ngo umenye yuko amafaranga yawe ari safe. Ariko na cyane ubaze mbega nzokunguka gute, bibaye nabi nzoronka ingene nshumbushwa, bigenze nabi noronka ingene nitwara, ibintu nk'ivyo ukamenya yuko amafaranga yawe utayahaye udasa n'uyasutse muri toilette. Bon, sinkunze kuvuga personnel, information personnelle, ibyo ni devoir wawe kujya gukora research. Fabrice tumaze kuvuga no kuri telefone wanashaka mugabo n'amabanga hagati yacu turi babiri, gusa information ndiko ndasharinga ni information novuga public, iyo ndiko ndabona iri ku mbuga ngurukana bumenyi. Iyo mbonye rero uno munsi kumbura abaza murabukurikirana, hariho ngo isoko ya Bujumbura baravuze barasemerana cyane abantu nk'abajya barafyiri bakurikirana ivyo mu marché public nuko vyagomba gukora, bavuga ko bikorwa nabi, hanyuma hakaza barivuguruza, turatanguye twabomoye ibi, twakubuye, tumaze koresha miliyoni hazokora fond nta nivyo nkurikirana en réalité, kuko je no vy'amafuti ntabwo ndira attention, ibintu nabisuzuguye nk'ibibonye ntabwo nja muri detail. Kujya donc iyo ugiye kugura imodoka hagiye uyiraba inyuma ukavuga uti imodoka nayo ngura, ico gihe nta kamavuga ngo mpangire test drive ngo nje kuyitwara cyangwa ugura ndabe mu motel gaye nyuma, c'est fini. Donc ntawigura urugira cyangwa ugiye kuresha umukobwa ukamugaye uko umubonye hanze icyacu cyose, navuga ngo reka duhure tuganire ndabo ku ico gihe uvuga bon ivyo namaze kubinegura nta kamaro kuvuga ndavyipansha ko sorry nanje burabwi waje buragoda bye. All right, so kuri serieux ico nabonye nuko ukuri kino nyamakuru bitango ni megano Burundi forum.org, jewe uko ndakibona umenga ni nka CNDD, ni nk'umuntu wabo badede ejo nararekanye bariko baratuka umushikiranganje w'ikiya ca leta, ariko amatwa nsumira iki ni kinyamakuru kiraningwa n'abadede bo nyene, no kuvuga ico bavuze kiba kivuye hejuru nkuko mubivuga hiyo nyene. Donc iyi article ntabwo ari article nkuko yoba yakozwe na Ndondeza canke na Semerera canke na umukubito, iyi ni mouthpiece y'abadede, donc n'umuntu w'abadede. So, uwavuze ngo 5 milliards évaporés au marché central, le scandale qui écrabouille la confiance publique. Donc urumva yuko hariho imiliyari 5 zimaze gutumuka, évaporer ngo gutumuka kuri marché central, kandi bundazi sinzi ko abahaca hari umushinga uratangura nawo bizi, muga ko amaze kujya imiliyari 5 kaba ko yita ngo ni scandale, kandi ko itakaza abanyagihugu batasubira kwizera inzego. Kubera iki uyu muhizi agenda avuga ko akora na leta, kumusuzuguye leta, donc no kuvuga reputation yo iri attaché kuri reputation ya leta. En effet, leta kugira ihe marché umuntu w'umusharlatan iri foko nabo abara basharlatan mu bandi, niko je ndavyibaza. Sorry. OK. C'est une affaire qui sent le soufre. C'est sulfure yo, la ferraille et l'argent frais. Bon, c'est pas ndakunda igifaransa, ndakunda ama prologue, nagenda umwanditsi wanashaka sort of nubwo ntarapublia
mugabo nibaza ko kenshi na kenshi article vyiza kugira muje mubona nkunze kugenda straight okay 5 milliards de francs burundais donc imiliyari zitanu je sinzi amafaranga nuko je nashobora kuyaharura mu mutwe wanje une somme pharaonique donc amafaranga mashane se sont volatilisés yaragurutse yaratumutse dans les décombres calcinés de l'ancien marché central de Bujumbura donc gukubura juste gukuraho bijya vyuma navyo bavuga ko baciye baja kugurisha bataze aho babijanye du mu Republique tabimenye bo bashizemo miliyari zitanu arayarite nibutse hari umugani w'igishegu bavuga ngo inarunyonga yahamagaye umuzukuru ngo munobinda mu busa ahije ati none nyokuru mpemba atagahemba burya kare hajya nyene ibyo nibishego nibuvuga abana bumva donc ntuzeye ijya marché ko umva yarimwo ivyuma vy'inzahabo okay ivyuma peut-être métal quelques métal ntazi zina ryayo bari gusaba umuntu bati bon harimwo imetale ingana kunuku twijanye kuri scrap yard naho zantu babigurisha twokuramo aya reka turabe ko yo kwihemba donc umuntu agiye kubisambura agacegena akagurisha ivyo ugasanga ari ihemvyo canke omwe igice cyayo mugabo bobo bararisha umuntu aja kuhakora barenfreting amabeyi peut-être hanyuma n'ivyuma baja kugurisha donc ni nka double jeu double gain. Bon, réduit en centre par un incendie, nama nibaza ngo incendie ni féminin ni jambe strange. In any case, 2013, donc abadede apparemment ngo isoko nibo bayituriye sinzi pour quel motif mumbwira abantu muri CNDD mufite imigambi gutura amasoko ico mubivanamwo mais ressuscité par en or par une opération aux allures de grand escamotage. Anyway, donc ko isoko yaturiwe muri 2013 nko mubizi entre un jeune entrepreneur aux ambitions démesurées donc uwo jeune entrepreneur ni Fabrice bon ijo musama ariko Fabrice murumenga mu jeune mwene wacu kumwatakaje I don't feel good Nkundakurya les gros poissons sont sorry Fabrice ntugire ngo ndagerageza sinkuvuge personnellement gabo bon c'est pas c'est difficile un ancien ministre aux responsabilités lourdes ou ancien ministre nawenzi une société kenyane discrète yona ntanzi muba discrète mukama twavugeje discrétion donc ibintu byose ni banga le puzzle financier so est-ce que mu gifaransa bavuga le puzzle financier se dessine mais l'essentiel manque la vérité qui rendra les comptes l'enquête commence ici voilà donc kuva ho basemerereye barufite batagusemera kuva kera tutangwe gusemera ko mbaduza akajuga toyi kuva kera ariko nta cyakozwe mais cette fois-ci abadede barahagurutse donc je novuga ko Fabrice impanuro no guha ubufise passeport ya Australia iri were renewed properly nifise famille nizere kutakoze erero yo kubajana i Bujumbura hanyuma ugaruke ino muri Australia ugende urabe ko woguha akazi inkere zireze ubu harageze kwa muri inkere okay guys that's a joke entrepreneur ntiyankere okay. C'est un dossier qui aurait pu rester enfoui sous les gravats et l'indifférence si la parole présidentielle n'avait office de détonateur. Lors d'une conférence de presse tenue à Harry House, le président de la République lâchait une révélation aussi sèche qu'explosive. Fablice Manirakiza, ce jeune Burundais revenu d'Australie, présenté comme le sauveur privé du marché central, ce serait en réalité qu'un commissionnaire. Donc, kuba commissionnaire vyamvikana no umusore avuye muri Australia bantu b'Imana burya ba diaspora ry'abantu biduduza. Ushize muri Australia canke muri Amerika canke muri Canada imyaka yose ufise ufata imyaka mike yo kwiga icongereza imyaka mike yo kwiga gutwaza imodoka bosho kuvyiga konkomitama ufata imyaka yo kuronka skills ujana gukoresha akazi ubuzi dushika dukora ugishika nta mafaranga guha nayo kuri inzu urababayisha leta kwanza ndetse mu mutahe ndetse mu mafaranga abantu benshi borakwibarabara doye kugira ngo utangure kubona amafaranga agaragara no kubumaze imyaka ugaca ntuze certificate runaka ukora akazi kaboneka ariko naho nyene weje kuja amatax n'amazu n'ibiki nta miliyoni wobika ntibishoboka ko ku miliyoni n'ubwo imyaka 10 ngo uje gutanguza business Burundi donc somehow ahantu amafaranga ari niho ubanza kubaza ya mafaranga ava exactement donc ashobora kuba mu commissionnaire canke ibindi bintu ntashaka kujamo personnellement kubera bitanditse hano ariko ikibonekeza nuko donc atari umugwiza tungara mu commissionnaire amo rien qu'un mot donc va ko yavuze ijambo rya commissionnaire mais il a suffi à faire trembler les fondations
d'un projet présenté comme le symbole de la renaissance économique de la capitale kubera abarundi twese turi njiji murashobora kwespera umuntu w'umujene umwe ko azokora ibintu by'ibitangaza ntimumubaze mbega wowe amafaranga wayakuye to start with kuko ico ni kibazo gikomeye cyane umuntu yakuye amafaranga c'est très important kuko hari ibintu avuga ngo ambie maraki nimba ari ahantu yagurishije c'est pas inzabo zo muri Congo c'est pas ikindi kintu uwo muntu amafaranga yakuye ahantu mu kinywabi bashobora kuza bamukurikirana ati garukana amafaranga to ico gihe usanga ni bimwe usanga nk'ama pyramid schemes amapiramide sinzi ko muyabona y'ama ponzi schemes abantu bayubaka mu nyuma ugasanga arabashwenyumukanye il faut voir tout cela usubye ko arundi nabakunda ama ponzi scheme mega sinzi cyo bayariyemo de no kuraba ivyo yavuye sinubwo gituma bamwizeye antuka sinumva kuntu batakoze due diligence n'abashikiranganje n'abapresident bakore due diligence ntibashakishe ntibabarikize numva ko menga harimo amanyanga menshi sinumva sepa nta Spanish ndavyumvamo kuva mu ntango ushaka kugenda mu ntango nagiye nkora ama video kuri Fabrice nujya mugabo yako ngo ariko bakorera ngo inzu ya diaspora nyambari wa Samuel mbega we yagiye ubaheza amezi arenga 5 bageze yanami Bujumbura ntwasura kumumva uzura kumva muri July hageze yindi event ni ibintu nyene vy'ama evenement nta kindi. Derrière ce terme anodin se cache une réalité vertigineuse. Sinzi anodin ico gisigura nta dictionnaire mfise gifaransa mugabo vertigineuse neza ko ari vertige donc bimena umutwe akamena mutwe et peu importe. Imiliyoni 5 z'amarundi miliyari 5 z'amarundi yes 5 miliyari sinzi ukuntu bazandika miliyari sinzi ko ari 5 gushaka kubusa 9 amarundi nayo ni menshi. Ok, issu de la vente de la charpente métallique calcinée du marché se serait évaporé dans la nature. Ok, donc izo miliyari 5 bagurishije ijya charpente. Oh boy. Une société kenyane, selon nos sources bien informées, aurait acheté cette ferraille à ce prix mirobolant. Ok. Où est passé l'argent? Amafaranga yagiye hehe? Donc bako ari société y'abakenya yaguze amafaranga, yaguze yo toiture, yo charpente. La question brûle les lèvres de tous ceux qui voient dans ce chiffre non pas une abstraction comptable, mais la somme nécessaire pour payer 4412 docteurs pendant 1 an. Wow. Donc aya mafaranga yashoye kuri abadokiteri donc nibona ko abadede biba bagakomesha ndaja gukora video mfite ku badokiteri numvise baje mu Bufaransa abadokiteri baje mu Bufaransa nibibabona aya mafaranga yo genda mu docteur bantu sindiko ndasuzugura abantu batize naje ntabwo nize antuka panda nk'umudokiteri umudokiteri yiga imyaka kumbure 200 uteranje yose kuva mu mwaka wa mbere 23 4 5 wanashaka selo uko yagiye yadubura nuko bagiye postpone imyaka ku kaminuza nkuko bagize Bujumbura mu kiye cya crise ugasanga umudokiteri amafaranga yohembwa ubuzima bwiwe bwose imyaka 30 yogiye gukora umugabo mu umuhizumo aragiye agurishije ikintu ca leta aciyafata ku munsi umwe gusa nawe umudokiteri agize u 13000 en 1300 igimeno cy'abarimu mensuellement. Anyway, pendant que l'école et l'hôpital manquent de tout l'argent public, ou du moins celui qui devait revenir à la collectivité semble avoir pris le chemin des poches privées. Ivyo donc ntagishira kirimo ndavuga no mu gatondo hano agiye kuvuga kuri X no navuga ngo abadedenya mu ntaganzi byo ngo ni leta rekada n'abadede leta ni kintu complexe cyane abstract wanashaka abadede niyo leta muri iki gihe nibo bose bari kuri leta n'ujya mu gahizi ubu super ministre uvuga ngo niwe secrétaire du partenariat kwa kuresha inama akavugira leta donc abadede cyane bivuga ngo leta barafata ibintu byose bakagurisha bakaca babijya ibintu byogiye mu kigega ca leta niyo mpamvu ubona dafise engrais ikwiye engrais chimique bakamateraterana amajambo kuri television niyo mpamvu ubona hari gihe habura isukari hakabura inyobwa vya Burundi hakabura igitoro amabaraba y'abaderapite amashure ibitaro buri kintu kubera iki amafaranga yakoze ivyo bintu aja mu mfuko yabo bahizi bakeyi. Calamy choqued. L'ascension médiatique dans self-made man est trop parfait. Donc nico nakuvuga donc self-made yibonye umuntu aserukana histoire iri très non pas vraisemblable no kubaza vyagenze gute kuko kashina kenshi hariho histoire bavuga ngo from
bavuga from rags to riches, donc usanga ari histoire ku muzona mu migani canke mu movie, umuntu yavuye ahantu habi yajya ugondo sena nyina bakenye arakora ikintu araduga araba umumillionnaire. Izo histoire zirabaho, mugabo kenshi uzo kubona iyo trajectoire, uzo kubona iyo sinzi ko noyita iyo voyage du héros, du conquérant, the hero's journey, tuza kuyibona ingene yagiye iraduga. Ntushobora kuva ahantu sepa uri kurarima imyumbati all of a sudden ngo uba umumillionnaire. Ico gihe haba hari ikintu ibisigo vyaguhaye amafaranga ifo kubikurikirana. Et puis trop parfait aussi. Tout a commencé comme un conte moderne, donc maintenant qu'on a vu comme un Fablice Manirakiza, souriant, ambitieux, se présente sur le plateau de télévision comme l'homme providentiel. Yes, kandi yatanguye gahoro gahoro mugabo ndetse kumurenganya, yatanguye n'ikintu bita ngo kamusi Burundi, yari vision nziza ngo yo kwattractinga abantu n'abazana imitahe n'abaza kuvisit Burundi. Sinza ahiyo iyo vision yagiye, mugabo bon, l'homme évolue, nous évoluons nous tous. Il promet de transformer l'ancien champ de ruines en un mort moderne étincela, et ce en moins de 5 ans. Donc ngo yemera yuko azofata irya marché akayubakamo moro bantu barundi kazi, amazu public, ashobora kuba yarubatse bijya amazu y'abantu basanzwe naho nyene nuko yaha imyaka ukaraba karite yayo, mugabo moro ni ntuzeye ni ikintu kinini, infrastructure nini cyane. Nibaza yuko abantu bize construction mu mbwira canke bize civil engineering, hariho ico bita domestic nico bita industrial construction. Ivyo bintu biba bitandukanye, kenshi na kenshi usanga n'ama company ari yispecializa muri iki canke kiriya. So moro ni ikintu commercial gisaba en tout cas complexité itari mu nzu, kubera hahurira abantu benshi, hazoba tenant benshi, ibintu vy'amatwarete ukuntu bigira, ibintu vya safety no kuvuga nk'umuriro nk'akarorero canke evacuation isanzwe, earthquakes, ibintu vya security. Muri Kenya murabona ko bajya abajambazi bahora baja gutera mu mamoro, donc ivyo byose ukavyinkiriwamo ukuntu izo ba sécuriser. Donc moro iri plus complexe que inzu z'abantu babamwo. Ico gihe je nabona ko Fabrice entre autres ko adafisemo iyo experience, nta kintu kimwe yigeze yubaka gifise novuga meme moitié ya moro muri size canke muri complexité. So sinubwo gituma bamwizeye comme ça, et surtout bagomba kwizera company not an individu. Il clame disposer des fonds nécessaires. Ikibazo ugomba kuvuga ayo mafaranga wayavanye he, ugomba gutohoza umuntu avanye amafaranga wakamura amafaranga menshi. Bo uvuze ngo ugiye gukora crowdfunding, umuntu agiye gutoza amafaranga, ico gihe ntumenya uzoyaronka ryari, abantu yatoje uzoyabasubiza ryari, uzoyasubiza gute, bishitse moro ntiyubakwe bazoyaronka gute, bishitse ukagongwa n'imodoka ça arrive ngubuga gukubita amafaranga bazoyarekipera gute. Ibintu nk'ivyo ifo toutes ces vérifications imbere ko wizera umuntu, mes chers Burundais. OK, nta nubwo ndi muri finance, nta nubwo ndi muri construction, mugabo mu Gemini common sense. Le président, séduit par cette audace, donne son feu vert. Encore une fois, président agena ndavuga byano byo gufatira ama decision kuri stade, ugacimanza kuri stade, ugatanga amamarché kuri stade, bijya bintu n'uburofa bwo muri Afrika. Mu bindi bihugu byose nta muntu president sinza akaza akora wanashaka, mugabo ivyo bintu babifise ama commission, babifise ama ministère, mu ma ministère harimo ama groupe ari chargé kwiga ivyo bintu, harimo aba expert batandukanye. Donc nk'uwo abivuze Fabrice whatever, ntabwo yaja kusaba ijambo kuri stade, yagomba kwegeranya dossier akayiproposa. No, le public, le gouvernement niyo itangura, dukeneye ku tender, dukeneye umuntu yubaka ino marché, bagatanga public tender, abantu bakazana ama proposals yabo, ama proposition yabo, bakaraba iyo bahisemwo, nimba baraba expertise, nimba babeyi, mugabo bagahitamo mwimwe bakwije ama critère azwi neza, bakanapublier ama resultat. Mugabo kwemera ibintu kuri stade kubera umuntu yagutwengeye n'inyenyi. Good luck. All right. Les services de l'État sont mobilisés. Urumva ukafata antuka nico tuma leta y'Uburundi ayisuzugura. Jewe umuntu nka Fabrice ndamubaha kubera ari populaire, mugabo jewe nta business nimwe twokorana personnellement. Kumva rero leta ihagurutsa aba ministre n'abakingo turaza umugwiza atunga ngaha, c'est trop ridicule, nako nta kintu na kimwe bitayeho. En un temps record, les croquis sont dessinés. Les croquis
qui sont dessinés, le périmètre est clôturé. L'ancien ministre des Infrastructures, capitaine dukundane, encore une fois igihugu gitwaye n'abasirikare, capitaine agomba kuba ari mw'ikambi mu gisirikare, agomba kuba umushikiranganji wa infrastructure, peu importe ivyo yize. Multiplie des apparitions publiques à ses côtés, lui apporta une caution officielle de plus rassurante. Donc umushikiranganji muzima, umukapitene wanashaka igisongereza singene bavyita, nyambari bitwaza ngabo, nyambari inki sorry ibisaya ntavyo nzi, akama yicaye iruhande d'un garçon, d'un gamin avuye ngaha Burundi. I don't know guys. Pendant ce temps, une autre transaction moins visible se noue dans l'ombre. On va ko habaye ayandi manyanga, la vente de bris métalliques, donc baragurisha bimwe vyo ngo kubura isoko y'Ibujumbura bahita ngo akoresheje amadolari otana, naho nanditse ngo navyo nta madetail mfita, mugabo vyumvikana yuko ahubwo nta mafaranga bashize ahubwo nibo bungutse kuko barabigurishije ibyavuyeho. Ok, un acheteur Kenya entre en scène. On va croire que mu Kenya nta n'umwe mwiza mumenya, nta tuza tumenya ku kintu kiri public aussi que le marché. Bon, mwibuke ko hari n'abadandaza bahadandariza, sinzi ko bashumbushijwe, sinzi umva ko abandi umuntu avuye muri Australia bashika amafaranga cyari wayajya, kandi abantu bahombeyemo ibintu ata kintu nabo bavuyemo. Ayo mafaranga kwanza agomba gushumbusha en première iyo abantu bahombeye mu isoko. I don't know. Imiliyaridi zitanu z'amarundi barazifata. Parlement Fablice lève auprès d'investisseurs, séduit par son bagou et ses relations, donc une somme équivalente mu zindi miliyari zitanu abantu miliyari zitanu n'amadolari tutaze yo depose konde banko bono do One African Investment Fund. Umva ko kigira kia One African Investment Fund. Sinzi umuntu ngaha mu mayoutube mu ntuze gombye kubinsigura ngo One African. Vuga don't explain ibintu utazi bro. Ibi bintu nta sansi bifise. Leave it there, reka tutegereze tutari yo bija tuzobona isoko yubatswe no tuzomeza ibintu vyakozwe, sino ubushaka ntabwo jiwe nshobora kwemera. Donc umva ko harimo baje bakabona karavuga abarundi turabahizi. Et d'ailleurs je nkabya byo kubwira ngo abantu ngo mu kurikira amafaranga ngo muimbura kimazi, je bijya naho no amafaranga no cyo ndayakuramo vyihutirwa, nta muntu twokorana afisa akanyaro nkakajya ku mafaranga je nakoreye no pfuma ndashira munsi y'igitanda cyangwa nkajya kuyatemberamo muri Thailand, je ne sais pas. Ariko umva ko abantu babonye bo bafise connection, son excellence yamuhe avar avuga n'abashikiranganje, reka dushyire mu mafaranga One Africa Investment Fund. Ok, le trou noir financier est les questions qui fâchent. Alors, on va couper hari kinogo. Mais voilà où le bas blesse. Donc, les 80 bigeze. Fabrice affirme avoir dépensé 2 milliards de francs pour nettoyer les lieux. On va quoi voir qu'il y a 15 milliards de zibiri. Donc, il y a One African Fund. Il y a caravane, il y a milliards zibiri. Aragenda rakubura, aronka miliyoni zitanu. Ashira kuri izo zibiri zibandwi. Kumbura cyakuramwo umuriyoni umwe ahemba track yaje gukubura. Abari cyo barazi kujya barazi mathématique y'ubuswahili kabisa. Nettoyer les lieux. OK, 2 milliards pour enlever les ordures dans un marché détruit par le feu en 2013 et qui ne présentait aucune urgence sécuritaire ou sanitaire justifiant une procédure accélérée. Bon, sinzi jewe marché ya hiye naravuye sans doute kwanza 2010 ya marché narayiguriyemo ibintu. Imaze gusha sinumva ibintu vyasaba imiliyari zibiri zo kwigabana naza kwara ku déplacer ivyo vyuma, je ne sais pas. L'autorité en charge des marchés publics et l'inspection générale de l'État ont ici un devoir impérieux. Nta butegetsi mufisemo badedemwe murabizi byose n'ibintu by'ibihendanyo ni gusa. Vérifier la réalité de ces travaux et les régularités criantes de cette attribution. Nothing, don't worry about it. Le principe est simple, l'argent public ne se dépense pas sans contrôle. Est-ce que d'abord ni argent public ni argent personnel? Déjà bumva ko Fabrice afite amafaranga yiwe yizaniye wenyene, bon nta kuntu uvuga ngo uje kubaka isoko udafite amafaranga yiwe, hanyuma aratoza yandi avuye mu ba investisseurs privés, sino ita ko ari public n'aba diaspora, umwe yatanga amajana 210 100 ni wombaza ntavyo nagiyemwo, hanyuma abandi ba investisseurs tutazi bose batanga amafaranga. Est-ce que c'est
I don't know. Bon, contrôle évidemment ikorwa nande. Est-ce que ni leta ikontrola company investment fund iri privé? Est-ce que barafise board of director? Est-ce que hariho ikintu muri ministre des finances canke je ne sais pas kiza kira contrôle ama marché n'ibindi icavariza ama deposit? I don't know. Donc ni ibintu ni nko muri jengre nyene jewe abantu bajana amafaranga. I feel sorry for you guys. Sans appel d'offres et sans transparence, évidemment, on va dire que tu as fait milliards zitanu hagomba kuba quand même appel d'offres, hanyuma bagaha au plus offrant ou peut-être selon critères bafashe, mugabo si ibintu bakora mu kinywabi kumva ngo vyaheza gaca kuri television, s'il vous plaît, kuri TV, kuri YouTube, sino kuri TV national. Kuka YouTube runaka ngo burya tumaze koresha miliyari zibiri ngo bon, ngo badafisemo amafaranga ngo hatama amafaranga ni mukazibe ngo ivyo by'imbura kimazi. Sinon, nous sombrons dans le bananier economics. Bananier economics. Yeah, c'est une république bananière. Vous ne le savez pas? Où tout est permis à ceux qui sont bien introduits. Yes, niko bimeze. En fait, ugiye ukavugana nyiricyubahiro cyangwa ukavugana n'undi muntu akomeye mu capitaine, mu general, mu colonel ntiwonambaza. Tu es en Dieu quelque part, ushobora icyo ushaka nta muntu agukesitiona, kuko ukesitiona ni ukuvuga usuzuguye inzego z'igihugu, usuzuguye leta y'u Burundi, usuzuguye Sebarundi, ukwiye gucibwa umutwe. Nicyo gituma abantu baca baceceka. Ni yanuzeye ya esprit yo guceceka abarundi mwagiyemo mwese murayishigikira. Nka ndiko ndavuga ngo niceka iwanka Burundi ababibi by'amasoko bakiba manda abandi bose batangiye gukorera basemerera. Mugabo ngo mwe nku Burundi nico cyo umuntu avuga ati bon abantu bose twaracecekesheje, abarundi baca baceceka, abana n'abaja kuvuga baramfasha guceceka. Ni iki gituma nza gukora muri transparence? Reka ndayageze imyaka 5 $5 milliards de ferraille, donc ivyuma bikwiye imiliyari 5. La banque de la République du Burundi impliquée à l'époque dans le processus détient peut-être une partie de la clé de l'énigme. Sinzi kandi iyo berbe nawe sinzi gituma ikora ibintu byinshi. Umungi uri nta banke hagomba kuba ama banke novuga retail banks, hanyuma berbe igakora economic canke monetary policy niba mu kugurisha ivyuma n'ibiki. C'est trop ridicule. Uburundi afite butwawe gishenzi. Franchement. Ok, le cœur du secret réside entre les mains de 2 hommes, Dukundane et Manirakiza. Donc, ngo y'umuhizi, ancien ministre, capitaine Dukundane. Cya capitaine si... Oh, ni capitaine nyene ni grade yiwe. Donc, uyu mu capitaine ubona kumbura ari muri bamwe bakivunikiye, ariko arikanda, what can we do? Il n'y a rien à faire, rien à voir. Continuez, mon capitaine. Salut. Yagiye yose. Ok, basangiye ko abantu babiri, abantu babiri bose n'aba membre du CNDD-FDD. Est-ce que Fabrice ko atakigwaniye yabaye membre du CNDD-FDD gute? Ok, le parti au pouvoir. Ils sont arrivés avec des promesses en vernis de modernité et ont été crus sur parole. Non, il ne faut jamais croire aux charlatans. Ok. Il faut faire due diligence. Come on, Burundi. Aujourd'hui, on doit se transformer en suspicion généralisée. Eh bien, c'est pas aujourd'hui. Kuva mu ntango, ni waruse IQ ikwije dufate 95. C'était évident. Vyaribonekeza. Kora mamaguye ariko arakogwa. Ok, anesco ok, aragira sesa gatabi je nase gusesa gatabi mw'abantu mu gihe sinkunda kwataka abantu personnel mugabo kuri internet. Ok, bavuga ngo le modèle, donc c'est un escroc international, un modèle uma kwa mu escroc international. Naje ndabivuze abantu b'Imana je navuze ni gake nibasira umuntu personnellement kiretse abantu bari ku butegetsi ko bo barafise ububasha bwo kwica no gukiza. Alors, qui est vraiment Fabrice Manirakiza? Ivyo ntabyo mwabwa amenye kumbura abantu bari muri Australia muramuzi, abarundi dukunda kwihora ntabwo tuga turavuganga mugabo reka tuvyumvirize abadedebo iyo bakugaye iyo bageze ko bagucira baragushira hejuru nyene. Son histoire mérite d'être décortiquée. OK. Et comment nagura kuri histoire. Présenté comme un self-made made ayant réussi en Australie, donc nos investigations révèlent qu'il y a laissé une femme et 4 enfants. Ok, yabaye malin gusigaye umugore n'abana 4. Washasi ngonza kuvuga ibintu pe, to be honest. Ibintu vya famille mwabadede no kuraba aho basese igera abantu yasize muri Australia, ibyo ntivya
iyi ni bassesse je ntakunda en fait ibi ntavyo nari kubabwira quand même nuko ndabisomye c'est très ridicule ibintu by'abagore n'abana kubikora muri izi systeme mu gihe ataba présence nk'abantu bazana abagore kuri stade baberekana d'accord mugabo umuntu atigeze azana umugore n'abana kiza kumuvangira mu bintu ça n'a rien à voir avec iyi mission turiko. De retour au Burundi, il se fait connaître via un projet immobilier au quartier Miroir à Buterere, présenté comme sien, alors que le bien appartenait en réalité à la Banque de l'Habitat du Burundi, BHP. Sa stratégie, se photographier avec des supérieurs au rang pour construire une image de crédibilité et attirer les capitaux. Bon, j'ai encore une fois ndiga umuntu nkabaza ibibazo muri passé non seulement kuri passé no kuri doji juste kumenya bon nka jewe dufate ndakubwiye ko nize icongereza kuri université y'i Melbourne ngaca ngavuga ngo gutangura ibitaro wombaza est-ce arafise abaganga arazingene public health korwa ibyo byose umva byo bibaza ariko kecere ubona nk'umudokteur avuze ati gutangura ibitaro gote OK make sense. Une méthode qui n'est pas sans rappeler les pratiques du Frank McCourt et ce montage immobilier opaque. Ok, Frank McCourt mushaka kuja kumuguguringa mu vy'ukuri peu importe naza ko ndi mu escroc. Donc ko ari image yo kwifotografia kwerekana ko ari muri media afise media hariya n'indi media hariya mansion donc kwerekana in image n'abantu muri kumwe sinzi nagiye ko nayo akagahizi simbizi kari kwifotoza n'aba ministre so what donc abantu no kubatinya abantu bashira imbere image gusumvya ibikorwa ariko barakora des noms qui font froid dans le dos et qui alertent le mirage peut procéder à la chute. Donc, birumva ko bamaze predictinga kuburira ko chute ya Fabrice yageze. Nous sommes presque là-bas. Reka turabe. Ok, notre président ico basavye rero la lumière et toute la lumière. Ico kintu abantu benshi barufyiri bagumye bagisaba kuva mu ntango bon jewe ndavye nivangamo cyane sindi mu activiste ndo muntu semera gusa. Ce dossier n'est pas qu'une affaire financière, évidemment pas ni corruption, au revoir des places, bitakaza crédibilité, nibaza ko atamu diaspora benshi tosubira kuhenda après iskandal ya Samueli ni skandal ya Fabrice en fait. Nizere ko aba diaspora muzohumuka, okay? Nizeye ba diaspora barundi bene wacu ayo mafaranga mukobokera kuko mwese murazi turazi na nyubuzi dukora turazanye, nizere ko mutazosubira kuyahereza abashaka ngo bayajye. OK. OK, c'est une atteinte à la confiance des citoyens. Absolument, absolutely. Ariko kandi sinovuga ko ari tuition, ko ari education à nos citoyens aveugles. I'm sorry. En crachant à la face des Burundais, ok, on va ko abaciriye mu maso, slap in the face, qui peine à joindre les deux bouts, nous en appelons solennellement. Jenny bazako, people should have seen it before. Ibi banagomba kubibona mu ntango. Ok, on va ko basavye ibintu bine. Fabrice uri kurabisoma ntubinegirije ubu si cyagiye cy'abakimamanda n'abamukubito n'abande iyi ni serious nagenda ndaguhe warning niba wewe abadede utabazi nimba iyo mafia utayizi this is a warning uyifate au sérieux ufate ama précaution je ne sais quelle précaution usiye ko je nagomba kuba navuze mu ntango niba ntabivuze ko you should have paid attention mu ntango en fait imisi y'umu escroc yamiharuye en principe surtout yikurakora muri mu gifungu nkaho cyo kimwe no muri Australia ari umu escroc ashobora escroc abantu benshi amafaranga ukayaherana bakagufata bakagufunga warayigije bikanana ko yabona ukayaherana ugafungwa abana bakayajya nawe ukazofungurwa mu Burundi c'est plus sérieux que ça ariko reka turabe ibintu bitanu bisavye kimwe gusa cyo mbona ntabwo bagusavye agatwe kuri plata ugize imana mugabo cette option n'est pas exclue non plus. Donc basavye à la justice et l'inspection donc batohoze basavye parlement ibijemo basavye amabanki abijemo basavye na presse na société civile abijemo. OK, maintenant la pression urumva ko butugiye gushaba n'abagiye gushaka ko pression mu ntango pression uvuga ko yari kuri bajya abantu bavuga ko batavuga rumwe na leta n'abandi babashaka nka batwebwe ubu urumva ko nabo nyine basabe ko société civile iyo ya DD na presse iyo ya DD bagiye kukwipansha ko no kuvuga umva ko atangwe gucukura gufisa abagore n'abana bangahe wabasize hariya wabasize hehe wasigaranya ngahe batangwe kugucukumbana muri ivyo bintu urumva niba hariho dodgy deals izo zose zoja ku mugaragaro
you know what I'm saying my brother. Mugabo jewe ntabwo nakwifuriza nabi, you are my brother, uri umujene wahuye n'intambara, wiga kwisova, kwidebrouiller, ntabwo yo gushigikiramo. Mugabo encore une fois, ok, c'est pas capital. On va ko maintenant la pression ne sont pas cette affaire s'engloutir dans l'oubli. Donc on va ko atagiye kuvyibagira. Chaque milliard est un hôpital qui ne se construit pas, une école qui se délabre. No kuvuga abantu bose bapfa mu bitaro, abanyeshuri bose batiga, biri ku gatwe kawe. Fabrice, I feel for you. You should have known wataka wamenye mu ntango, sinzi impamvu wagiye muri ivyo bintu. Je mbona hajya muri Australia wari ku building au kariyere ukamererwa neza, no kwandi benshi bamerewe neza, hanyuma urose amahera ukaja gukora ibintu bitomoye utayaronse ukabaho nk'ibisanzwe. Ntabwo abantu bose bagomba kuba populaire and famous. Ok, l'ancien marché central de Bujumbura est plus qu'un terrain. C'est un sondage que le Burundi peut devenir. Les ordures ont peut-être enlevé, mais l'odeur du scandale, etc. Il est temps de laver l'honneur de la chose publique. Il est trop tard. Amazi yararenze inkombe. Et ok, cette affaire est à suivre et nous le suivons jusqu'à ce que la vérité éclate. Bon, donc numva ari ivyo ngo vyanze na Alfred Rukundo abakunda gutoza mutohoze abantu bandika iyi forum burundiforum.org, donc ni CNDD-FDD mouthpiece yabo kuva kumbure ibihumbi 2000 na kangahe cyane na 10 na kangahe ntibombaza nagiye kuraba muri who is who. Bon, ariko n'ama information nagiye kuza ndavugira ha hejuru. Bon, icyo navuga donc nuko ya fere ya marché ya Bujumbura y'amanyanga kuba mu ntango ko the whole Fabrice ari fake persona, ko Samuel Ndayiragije ndamuvangimo nako ari fake, abantu bose musha amafaranga ko mufise ibibazo, ariko ko nabanyene bakwiye kuba attentif kubera burya Uburundi buragona businziriye, buragona budasinziriye, burasinzira bugona ntibombaza Kirundi. Ariko careful bwana Fabrice we wakuriye muri Australia niko novuga, abarundi burya bagona babona. Sawa, mugire umunsi mwiza, hanyuma mube careful ntibasubiye kuza barabiba udufaranga mwakobokeye. Umunsi mwiza zosubira, bye bye.